Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu nama nshingamateka. Muri ya ntumbero yo guherekeza leta mu bikorwa vyayo, banyakubahwa abashingamateka barifadikanije n'indongozi n'abenegihugu ku magenekerezo ya 18, 19 na 20 ruhesha umwaka wa 2026 mu gikorane c'amashimwe catunganijwe n'umuryango wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu kuri stade Umuco ya komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza. Ayo masengesho yatewe iteka n'indongozi zitandukanye harimwo nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka, ivyegera bibiri vy'umukuru w'inama nshingamateka n'abanyakubahwa abashingamateka hamwe n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu. Muri ico gikorane c'amashimwe abakozi b'Imana batandukanye baratanze inyigisho aho bagenda bagaruka kubiranga indongozi nziza. Basavye indongozi kwirinda kurondera inyungu n'icubahiro bwite, kwemera guhanurwa, kwizigira abandi kuko bituma ibikorwa binyaruka, kwirinda kubona abandi nk'ibikoresho vyo gushika ku nyungu zabo, kwirinda gukoresha igikenye no kwirinda ubwibone. Mu nyigisho zatanzwe na Patiri Zabiro Nzimenya avuga ko hari indongozi mbi zibera ibibazo izindi ndongozi zishaka gutunganiriza neza abo zijejwe. Nyenicubahiro ndongozi mwese muri ngaha, indongozi y'ukuri niyizi gutorera inyishu ibibazo vy'abenegihugu. Ikibazo nibaza n'abandi bo kwibaza ni iki? None kw'indongozi muri ngaho, abenegihugu ko turi ngaha, ibibazo tukaba tutabibuze, none indongozi dufise sizukuri? Nta mwanya ziraronkera ibibazo dufise, canke ivyo twita ibibazo bose ko babibona? Mu nzirikano yanje rero muraza gutegera neza yuko hamwe nanje kw'indongozi zihari, kandi uko zihari siko ari iz'ukuri zose. Nkibaza kwica arico cabongoreye gutora iki civugo mu gukenguruka, kandi zose atari iz'ukuri. Ni kuvuga ko harimwo indongozi zitwa indongozi mu vy'ukuri atari iz'ukuri. Mbere ugasanga izo nizo ziburabuzi z'ukuri gutorera inyishu itumbereye ibibazo biba bihanze abenegihugu, aho gufasha indongozi z'ukuri gutorera umuti ibibazo bihanze abenegihugu, ahubwo baba ibibazo mu gihugu, ibibazo bikabaca biba vyinshi. Surusaku ntihabuze ibidindira kubera ababidindiza, kandi hari habashaka gutumbereza ibintu neza, bakabahushisha nuko canke bakabayovya. Nayo umukozi w'Imana Sinzohagera Emmanuel yavuniye akagoha indongozi azereka ibishobora gutuma uburongozi bwabo bunanirwa. Ndongozi muri hano, nibihe bituma uburongozi bwacu bunanirwa? Ibintu bishobora gutuma uburongozi bwawe canke bwanje busenyuka. Icambere n'ubwibone, l'orgueil. Ubwibone ni umwe mu bansi bakomeye b'uburongozi, nabivuze aho hejuru. Nibwo bwatumye umwami Sawuli, Nebukadineza n'izindi ndongozi zo muri kino gihe zitembagara. Ubwibone. Kabiri, gukunda amahera. Indongozi ikorera inyungu zayo bwite, amaherezo irananirwa. Gatatu, gukoresha nabi ububasha, l'abus de pouvoir. Ububasha bukunda konona umuntu, kandi ububasha budafise aho bugarukira bwonona umuntu gose. Ububasha butagira imbibe bushobora gutuma haba akarenganyo, gukandamiza abandi n'ibiturire. Indongozi nziza ikoresha ububasha mu gukorera abandi atari mu kubategeka nabi. Sogokuru Petero Nkurunziza niyo yabivuze neza.
yavuze ngo Imana ni kugira igihangange ngo uhangare abantu, ikugira igihangange kugira ngo uhangaze abantu. Icya kane, ubwoba, la peur. Ubwoba butuma indongozi idafata ingingo zibereye, itinya gukora ibikwiye, ikemera ibitagororotse, ibidatunganye kugira ngo yikingire. Ubwoba, ninabikora baranyica, ninabikora nzoba nkuwe, ninabikora kandi ubona ari byo bibereye, ukembera ukarenganya umuntu. Gatanu, kubura imyifato myiza, manque de caractère, biri mu bintu byonona uburongozi. Ubuhinga bushobora gutuma umuntu aronka ikibanza. Tumaze iminsi tuvyigishwa, urabishoboye, baraguhaye ico kibanza, baragushize muri ayo mabanga, ariko imyifato myiza niyo izotuma uguma aho hantu. Gatandatu, kwanka gutanga amabanga, le refus de déléguer. Indongozi itanga amabanga iragwiza ubushobozi bwabo irongoye, ituma ibikorwa vyihuta. Déléguer. Indwi ni kwigunga, murongozi yigunga, isolement. Indongozi yigunga iba mu kaga. Iyo umuntu cyangwa indongozi itakigira abahanuzi, itakigira abagenzi bashobora kumubwira ukuri, cyangwa abantu bubahuka bakagukosora, ashobora gukora amafuti ataboneka. Ikindi cyonona uburongozi nakivuze nico ikigo cy'ubushakashatsi cise ukwibesha k'umurongozi. Ukwibesha, auto-illusion, cyangwa se tromper soi-même, se tromper, kwibesha, pana kwihenda, kuko umuntu kwihenda nibisanzwe. Kwibesha, je nyene nkibesha. Ukwibesha mu burongozi ni ukutamenya cyangwa ukudashaka kumenya ingene umwifato wawe nk'umurongozi uterera mu bibazo. Uwo mukozi w'Imana kandi akaba yarashimye igikorwa ca misi yose c'abanyakubahwa abashinga amateka cyo kwegera bene gihugu kugira bumvirize ibibazo bibahanze. Muri kuvayo kijya gisoma twasomewe, ikibazo nticyari cya Mose gusa, cyari n'ikibazo cy'abantu bategeza kurindira umunsi wose kugira ngo baronke ubutungane. Narakurikiranye icegeranyo c'abashinga amateka isasa bakoze itariki 28 kwezi kwa gatanu muri no mwaka, bavuye mu karuhuko, aho abo abashinga amateka mwagendeye intara zitandukanye, muragendera bene gihugu, hanyuma muregeranya, murumviriza bene gihugu, twabatoye muratwumviriza, maze turabashikiriza ibibazo biduhanze. Hanyuma narakurikiranye, mwaratanze icegeranyo kandi Imana ibahezagire, kuko nico mwatorewe, nico twabatoreye, kugira ngo muze muraza mutwumvirize, hanyuma mutubere ijwi aho tudashobora gushika, mudufashe kuza murabishikana imbere. Ibibazo rero mwarabitanze, ariko nagumye nibaza ikibazo, ndavuga nti ni vyiza, mwakoze igikorwa cyiza cyane kandi turabakengurukira, ariko navuze ngo nizere ko mu ntunganye ry'amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira 2027 hari bimwe mwashizemwo kugira ngo mudutorere umuti w'ibyo bibazo. Nivyo nizera, sindabona intunganye, ariko turizera yuko bijya bibazo mwegeranije mwace muraba, kuko muri abarongozi b'ukuri. Umurongozi w'ukuri nawe nutora inyishu y'ibibazo bya bene gihugu, kuvyegeranya ni kimwe, kubitorera umuti n'ikindi. Rero twizere ko muri ya ntunganye y'amafaranga
mwemeza mwarara ijoro ryose muri ko muremeza mwarabye ibyo mushiramwo byose nimwobishiramwo ku mwaka umwe mugabo niburi twizere ko ya fumbire tuzorironka tuvyizere ko tuzorironka twizere yuko hari ibyo mwagiye murashiramwo tuzoronka rero mwebwe bo abashinga amateka hamwe no kubakeza ko mwakoze kijya gikorwa kandi tubatera intege mubandanye kuza muratwegera twebwe twabahaye amajwi kuko twabatumye kugira ngo muze muradukorera ariko muze murabikorera hajya nyene kugira ngo umuti uboneke. Mu nyigisho za Sebarundi nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko indongozi yose ikwiye kumenya ko ifise ubushobozi bwo kurongora abandi, ko indongozi yose yoreka kwikengera ahubwo yiteho ibikorwa vy'iterambere bizoshikana Burundi kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu mpanuro yatanze nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije ko naho bamaze imisi bahanura indongozi n'abene igihugu ntibabe ibibazo ku ndongozi ahubwo bige gushima kuko biratera intege indongozi. Acaboneraho no gushimira bamwe mu ndongozi nkuru babandanya kumushigikira muri urwo rugendo rugana ku mbona kazoza. Nagira nkeze mwe vy'umwihariko abo twatanguranye urugendo. Hari habo twatanguranye urugendo. Nkeze umukuru w'inama nshingamateka. Umukuru w'inama nshingamateka twatanguranye ari baserukira bene gihugu dukorana. Abene gihugu barongera baramwizera kandi vyerekana yuko ari intwari. Ndamukeze ndabasaba mu mukomera amashi kuko yakoze vyiza n'ubu turacari kumwe muri urwo rugendo. Yasavye kandi abene igihugu kwiga gutorera umuti ibibazo bari hamwe ati turi kumwe twese birashoboka. Ivyo bikazoshikana Burundi kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Namwe muvyumve yuko indongozi nyandongozi itora umuti w'ibibazo mubajije siwe uri kibazo. Kugira rero ugira ikibazo nuko ubufise ico uri kurakora. Nta muntu aronka ikibazo yobaza ataca ariko arakora. Marandaba nk'umuntu ariko arabaza ikibazo ubajije uti mbwira aho wari ugejeje aho vyakunaniriye. Mu bisazo yogira ubaza ikibazo indongozi urerekana uti narakoze hanyuma nanirirwa ngaha wofasha iki. Umuntu mwiza ni wa wundi akubaza ikibazo avuga ati ndivyanka ndondera vyankiyaha. Udafise rero ikintu na kimwe ariko arakora ntagira n'ikibazo yobaza. Indongozi rero kugira ngo zitore umuti w'ikibazo nuko ziba ziri kumwe nabo bene gihugu mu bikorwa bituma bababaza. Hari indongozi nyinshi zitinya kwegera bene gihugu kubera bo babaza. Abene gihugu ntimubi bibazo kugira indongozi batinye kuko muri bibazo abigira kure. Mugabo mubaza muba muri kumwe muri kukivi mubazanya muti aha twohagira gute. Kugira rero bikunde yuko indongozi zitora umuti w'ibibazo abene gihugu bariko barabaza muba muri kumwe nico itonabwiye ni turi kumwe twese birashoboka. Rega indongozi hariho ibibazo bashobora kubaza idashoboye gutora umuti. Biriho. Mugabo ingorane sukuvuga ngo ntashobora gutora umuti sangira ico kibazo n'ukibaza mwicarana bumva muti ngahanagiye kurondera ubundi yofasha umuti aha ntavyo nshobora mugabo muba muri kumwe ntushobora kuzovuga ngo wotora umuti w'umuntu mutari kumwe. Abene gihugu kandi sabarorerezi indongozi natora umuti w'ikibazo wabajije mugabo iyo nyishu niwe uyishira mu ngiro. Mugabo murumva ko n'indongozi ifise nako akitereramwo kukwereka amayeri ingene woyibikora ingene uhinyanyura. Ico gihe nico gituma ducaruva turi kumwe twese birashoboka. Turi kumwe twese inyishu iriho. Turi kumwe twese birashoboka.
indongozi n'abenegihugu bafatanye nta kabuza inyishu iraboneka, iteba itebuka inyishu iraboneka, kuko mwese musangira urugendo, murafatanye nta uhenuka, muraremeshanya, mukabona muti naho tutatoye inyishu umunsi tuzoyitora ejo. Nico gituma rero mwene aha twicaye haziko, abakuru n'abato bari kumwe, abatware n'abatwagwa bari kumwe, nakanya kuko tubijenama. Ndifuza cyane ko yisemo rero twogenda tujanye twese, ntihagire umurorerezi abamwo, ntihagire uw'ikibazo c'uwundi, twese tube hamwe tutore inyishu y'ibibazo byose dufise, biteba cyane bitebuka, twebwe tube turi kumwe twese. Muri iyo misi yose 3 y'igikorane twabamenyesha ko nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yagumye ashigikiwe na nyene iteka Geraze Daniel Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka, ari kumwe n'ivyegera vyiwe bibiri hamwe n'abanyakubahwa bashingamateka. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yasozereye igikorane asengera igihugu n'abarundi muri runo rugendo rugana ku iterambere rirama. Mana nzima serukundo, turaguhereje igihugu cacu. Bandanya wewe nyene ari wewe uciragirira, bandanya ugiha umugisha, wugurura ijuru, turonke imvura ibereye, turonke akazuba kabereye, turonke n'akayaga kabereye. Duhe inkomezi Mana nzima, udukure mu mutima w'ubunebwe, uduhe umutima wo kwemera no kwizera, uduhe umutima wo kubona ko turi kumwe nawe kandi ko atakinanirana turi kumwe nawe. Mana nzima, turaguhereje imigambi dufise muri iki gihugu cyacu. Iyo migambi nituroresha kumbona kazoza. Dufashe Mana nzima, upfukure ibinyegeje kugira ngo tubone aho dukura uburyo bwo gushobora kurangura iyo migambi. Uduhe n'ingoga zo twiyumvirira abarundi bose. Nkuko biri mu nshingano z'inama nshingamateka, ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 ruhesha umwaka wa 2026, inama nshingamateka yarakoranye mu ngoro y'amanama mu Kigobe, irongowe n'umukuru wayo nyene iteka Geraze Daniel Ndabirabe, aho bize bongera baremeza impinyanyuro zarongitswe n'inama nkenguzamateka zijanye n'integuro y'ibwirizwa rishinga amafaranga leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027. Bahejeje ico gikorwa nyene iteka umukuru w'inama nshingamateka yafasha akanya ko kumenyesha ko iyo nteguro ibaye ya mbere mu mateka y'igihugu c'u Burundi, acaboneraho no gushima kwitanga kwa banyakubahwa bashingamateka bahurikiye mu mugwi w'amaho ujejwe ubutunzi mu nama nshingamateka, bayicariye bikwiye bari kumwe n'umushikiranganje w'ubutunzi, bagasohora igikorwa gitunganije neza. Kuva inama nshingamateka ibaho n'ubwa mbere habonetse un projet de budget ibaye le plus équilibré du monde, le mieux équilibré. Un projet de budget le mieux équilibré. Novuga yuko abo muri commission babigizemo uruhara runini kugira ngo iyi cyo kimwe n'umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta barakoze kugira ngo le projet de budget ishobora kuba le mieux équilibré. Icya kabiri, iyi projet de budget ibaye iya mbere kuva Burundi bubaho muri za 3 secteurs twagiye tuvuga. Imwe twavuga tubaho biza an annexe, mwabonye ko ubu nta annexe ziriko. Ubundi bahora baza bakatubwira bati hariho amandema ugasanga ari mu annexe. Ubu nta annexe ariko n'ubwa mbere ku
kuva Burundi bubaho atama annexe ajiko. Icyo ni ikintu gishasha kandi cyo kwishimira cyane ukubera ko nukuvuga ko intambwe hari abantu bashaka kuvuga bati Burundi butera imbere nabatabona neza. Arabuza mva bavuga amajambo turashonje tugize gute nibiki farangiri nibiki mugabo batabona ibindi bintu biriko birakogwa. Iyi rero niyo mpamvu iyi projet de budget jewe niyumviye ndaraba vuga nti iyi ni année 1 projet de budget de l'année 1 umwaka wa mbere kuko niwo mwaka wa mbere les annexes zaje ziri intégrées muri projet de budget proprement dit. Nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka yarerekanye kandi uturusho iyo nteguro igiye kuzozana mu ntunganyo y'ibikogwa. Ligne budgetaire ihari byaguhaye lumière ingene ibintu bizogenda. Ibi navyo mu bintu byabaye byaradufashije toujours twisunze le budget programme byarafashije cyane. Ikindi kizokurikira ni ibijanye umuntu yoshimira iki gikorwa tutunganije hano kuri iyi projet de loi nuko nihagera ku evaluer les évaluations to evaluer PTBA ubu bizoba byoroshe kuko ashobora kuboneka igiko nuko ashobora kuboneka nka kaneva ubu bari bagerageje kugira ngo batanye kaneva z'ama PTBA. Ubu rero nama evaluation azoroha ku buryo bashaka gutanga na kaneva imwe d'evaluation. Iyo nayo ni yindi bienfait izoza izananye n'iyi projet de loi. Les facilités au niveau des mécanismes d'évaluation ou des procédures d'évaluation zizoroha haba au niveau central haba au niveau mu makomune bizoroha. Iyo ni yindi avantage ku buryo umuntu yovuga ati ubu rero iyindi avantage igiye kuzoza nuko a partir y'uno munsi dushoboye kwiyumvira la réalité du PTBA à venir. Ubu birashoboka avant y'iyi projet de loi twakora muri budget programme ibi muri budget plutôt muri budget moyen. Ibi rero byari byiko kugira ngo ibintu bije na PIB ubagije yakubwira ati sinzi uko yobingana mugabo sinzi uko yobingana. Ubu rero birashoboka ko la réalité du PIB mu misiri imbere izoshoboka kumenyekana kuko twamaze kwinjira muri budget programme. Ibintu by'amapetebea n'ibiki nibaza kugira ngo bavyaprofondize hariya mu makomune le PIB izomenyekana. Iyi ni inzira rero nziza. Mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe n'umubano mwiza hagati y'abashinga amateka n'abene igihugu babatoye ku muhingamo wo ku munsi wa kane igenekerezo rya 2025 Ruheshi umwaka wa 2026 haratunganijwe urukino kivandimwe rwahuje umugwi w'abakinyi b'umupira w'amaguru wo mu nama nshingamateka n'umugwi w'abawugeze wo mu Rugombo ku kibuga cyo mu Ngagara Centre Technique National de Ngagara. Ubwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi wo mu nama nshingamateka aho winjije igitsindo kimwe ku busa bw'umugwi wa Rugombo FC. Umukuru w'umugwi wabo mu nama nshingamateka arasigura intumbero y'izo nkino. Ubwa mbere hoho twebwe intumbero ni kuraba ingene twogumana amagara meza. Siporo rero murazi yuko naho nyene ari medicament n'umuti kuri twebwe abantu baba bakuze. Hanyuma ikindi novuga turiko turagerageza gushiraho ubumwe hagati ya twebwe abatowe n'abadutoye. Nico gituma ubona turiko turatumira cyane yo mu gihugu hagati
kugira bumve ati bamwe batora ntibabahevye donke tugumane twegeranye turi hafi. Ikindi kintu naco turashaka yuko igihe cyose tuzoja mu mahiganwa azwi tuba twaragize amamaca mikare inkino za kivukanye nkizi zo kwimenyereza kugira ngo nibyashika tukaja mu yandi mahiganwa kumbure afise intumbero ateguwe n'abaturongoye ntituze dutsindwe tuze dutsinde. Nico gituma mubona twatanguye imyimenyerezo hakiri kare. Eka n'uwuserukira umugwi wa Rugombo FC yaragaragaje umunezero kubona bashoboye guhura mu rukino nabo bitoreye. Niteka ntangere gukina nabo twitoreye kandi biraduhimbaye cyane. Turabona ko ari ubutegetsi bwegereye abene gihugu kuko uri umwene gihugu sanzwe ugakina n'abashinga amateka mu by'ukuri biraboneka ko ari ikintu kidasanzwe kandi biratunezereye cyane kubera ko byatweretse iteka ridasanzwe baduha twebwe twabitoreye. Ni umunezero rero udasanzwe kuba twariko turakina n'abashinga amateka twitoreye muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Aha akaba ariho dusozereye ikiganiro cy'uno munsi. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiranye naho ubutaha.